Kwezi kwa gatatu umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi mu gikorwa cayo ubu co kuraba ivyerekeye ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu twarashoboye kuronka ibiharuro bitari bikeyi vy'abakenyezi n'abana bashoboye guhohoterwa. Aha twotanga akarorero yuko muri kuno kwezi konyene kwa gatatu 2025 twashoboye kuronka abakenyezi babiri bafashwe ku nguvu, abakenyezi batandatu bishwe, abakenyezi babiri bahohotewe. Twaramenye umupfasoni umwe yanyurujwe, abana 13 bafashwe ku nguvu, abana babiri bishwe hamwe n'umwana umwe nawe yahohotewe. Ivyo biharuro rero ni ibiharuro vyinshi vyerekana vy'ukuri yuko agateka ka zina mukenyezi, agateka k'umwana kabandanya gahohoterwa mu Burundi. Ku kibazo co kumenya igituma hari ivyo biharuro bibandanya biba vyinshi, umuntu ikintu ca mbere yovuga nuko hari ukudahana ayo mabi, bisa nk'uko vyabaye ibisanzwe, ayo mabi yabaye ibisanzwe, ugasanga n'inzego zari zisanzwe zihari kugira ngo zifate ingingo zo guhana ayo mabi, usanga ata kintu kiriko kirakorwa gishemeye kugira ngo vy'ukuri bashobore guhana abo bariko barakora ayo mabi. Abo nabo si abandi, twovuga yuko ari bamwe mu bapolisi b'igihugu, abagwaruka rw'imbonerakure hamwe n'abandi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ikindi kintu umuntu yovuga ni uko hari inyigisho zigenda ziratangwa zerekana yuko gufata ku nguvu umukenyezi, guhohotera umuntu uwo ari we wese bitwa yuko batavuga kumwe n'inzego z'igihugu ari bisanzwe. Ugasanga rero inyifato yo guhohotera abantu yabaye inyifato isanzwe, mbere twogenda kure tukavuga nuko ari inyifato abantu baronkera novuga agashimwe, babonera yuko vy'ukuri ari abantu bafise igihagararo, abantu bafise ijambo, kubera ko basanzwe bahohotera abo bakenyezi canke abo bana. Ikindi naco twovuga umuntu aravye mu gihugu cacu nuko ingeso yo gufata ku nguvu abantu yabaye isanzwe. Uno munsi bisa nk'uko abarundi batakigira novuga ingendo ndundi novuga bagenderako kugira ngo vy'ukuri ico caha co gufata ku nguvu, ico caha co kwica, ico caha co kubona uwafashwe ku nguvu adahabwa ubutungane biba ari ibintu bisanzwe. Ugasanga aho gufasha abahohotewe kugira ngo bashobore kuronka ubutungane, ugasanga vy'ukuri vyabaye nk'ibintu bisanzwe, bikonona igihugu, bikonona n'abo bantu uno munsi twovuga yuko aribo baba bahohotewe. Ico umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano ukora ni kimwe wamukora kuva kera, no kusaba yuko twogira igihugu kirangwa n'amategeko, igihugu aho ubutungane umucamanza aba afise ubwigenge bushemeye, butuma vy'ukuri avuga amategeko, butuma ashobora guhana uwo wese ariko arakora ayo mabi, akamuhana bisunze amategeko, kandi atikeka yuko bava bamukurikirana canke ko nawe nyene ashobora guhohoterwa. Ikindi naco twibaza yuko hageze yuko gikorwa nuko hageze yuko amategeko y'u Burundi araba cane cane kuri ayo mabi yo gufata ku nguvu canke yo guhohotera abantu, vy'ukuri boraba ukungene bayahindura kugira ngo bafate ibihano novuga bikomeye, kugira ngo bagerageze gutuza ayo mabi yama ariko arakorerwa abo bapfasoni, abo bana, uwo muntu wese uno munsi twovuga ko afise intege nke kugira ngo ashobore kwigwanira. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urabandanya usaba yuko leta y'u Burundi, usaba ubutungane bw'u Burundi
bwo gufata ingingo ishemeye kugira ngo abo bakenyezi abo bana bashobore kubaho batama bicwa yuko ejo canke hirya y'ejo bashobora kwicwa, bashobora gufatwa ku nguvu canke bashobora gukorerwa amabi ayo ari yo yose batagira ikibatabara.